Kuri wa gatanu igenekerezo ry'icenda Nyakanga umwaka wa 2022 niho abashikiranganje bagize leta y'u Burundi barahira icese imbere y'umukuru w'igihugu n'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka. Umushikiranganje wese mu kurahira akaba yavuga ati: imbere y'Imana ushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Engineer Aretibe Kutabazi, umushikiranganje wo kwivuna basi n'ukurikirana abahoze ku rugamba, ndarahiye ko tuzotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro ya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi niyemeje ko tuzoharanira n'iziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, mwubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga ajejwe. Niyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'abanyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka ka zina muntu nako abenegihugu bose. Turamenyeshe ko ivyo birori vyari vyatewe iteka n'umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka, umushikiranganje wa mbere, umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, abahoze ari abakuru b'igihugu, umuhuza w'abarundi, abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi, n'abakuru mu ntwazangabo zo kwivuna abansi n'umutekano. Radio Tere